mugabo Imana muri ivyo kuvyagwa n'abavyeyi bacu yarabonyemo agasorobo cita agasembwa canke ikintu kanaka cotuma ikiza nico bita ivuka bugira kabiri. Nikodemu yafise kwaje kutamenya Yesu, ntiyafise ikimazo turamenya Imana yarayize ariko ntiyari bwavuka bugira kabiri. Iyo Yesu tumugiyeko wowe Nikodemu akigenda kumuraba ntiyarafise ivyo vyiyumviro. Iyo tugiye kuri Yesu tugenda dufise ivyiyumviro vy'iwacu ariko Yesu atubwira indi vyiyumviro bishasha kuko Yesu atatubonera kure byose. Ayo n'amasinya azokwereka ati akayerema naravutse ubugira kabiri nimba ugikundira baho kundo kiri mwisi nturavuka ubugira kabiri ibigumaga bya ntibiravuka sinjije urubanza namubwire ko nenda guhanura nimba wumva ugikunda akazi kuma ugakunda kera nturavuka ubugira hari ikintu kitaravuka muri wewe ukumva woja muri boîte ukumva woja gutamba twasora kugenda twacha kuryamana azo bakakuroga bakakugira nabi izo mwe zikagira nabi je mbwa ntizingi katuryamanye mu nzima kubera iki ivyiyumviro vyanje bimatanya n'ahandi hantu kanaka Bibiliya irambira ngo twapfanye na Kristo tuzukana nawe umva hari ibintu baragupfa bakunzi ba Salocom TV1 ndabaramukije amahoro y'Imana ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ku bidasanzwe banze ndabibutse yuko muri kumwe na Berize nshimira Imana ariko kandi twagiriwe ubuntu uyu munsi muri Salocom TV1 turaronka umutumire twarose uw'Imana yaturungikiye imurungikanye message ishobora kugufasha ishobora gufasha umwe n'uwundi kaze rero kugira ngo mushobore gukurikirana kino kiganiro ariko kandi mwibuka kugira j'aime mwibuke gusiga commentaire nimba wakunze ikiganiro urashobora gusiga akajambo nimba hari ico ubaza kubijanye n'ikiganiro cy'uyu munsi urashobora gusiga akajambo ari numero ukeneye yuwanje canke ya Salocom canke y'umutumire urashobora gusiga akajambo ariko kandi twibuka no kugira gute gusangiza abandi kiganiro kugira ngo kibandanye gifasha benshi bashoboka kaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi nterampa ikaze umutumire turi kumwe kugira ngo ashobore kubidondora umutumire wacu turabahaye ikaze muri Salocom TV1 murakoze cyane muguwe neza yego turashima Imana yego murashobora kwidondora bariko baradukurikirana bakabamenya ku mazina bakamenya ivyo musanzwe mujejwe bakamenya bati umutumire dufise uyu munsi n'uyu ajejwe ibi yego murakoze cyane kuma karibu kuri Salocom TV ndanezerewe cyane kuba muri kino kiganiro tugiye kugiranira ndashimiye Imana ndashimiye uburongozi bwa Salocom TV ndabashimiye namwe nk'abamwe muri Salocom TV rero ku mazina nitwa Nindorera Don Dive ico nkunda kwirata cyane sico izina noba nitwa pasteur cyangwa nitwa evangeliste nirata ko ndi umwana w'Imana wanashima gituma ndi umwana w'Imana uko nje kuvuga ibyerekeye abana b'Imana naco cyashikaye muri kino kibanza ego hama nk'abansengera ndakijijwe maze igihe gitari gito nkijijwe nk'abansengera kwisengero yitwa umugwa w'Imana nzima the city of the living God siya yari Bujumbura hama turafise branche ngaho Igitega niyo nkore ibikorwa vy'Imana murakoze nka presentation niyo yego asengera muri CLG naho ndibaze turabaha ikaze rero muri Salocom TV1 yego mwumve muguwe neza tubibutsa yuko yatubwiye ko yitwa Nindorera Diva Don Diva Nindorera cyane Nindorera niyikubonera ninde umva ivuye mu imijambo indorero nakantu kabakera nyene indorero n'ahantu abakera bavuga ko ni kurabira niyo Imana yarabira abantu hagatoro basiga kitwa indorero nari nabimenye nkuze maze kwiga histoire n'ibindi icyo uvuga ngo biti indorero kuko naguma numva izina n'indorera sinico risigura amanda bimenya mu nyuma ko kitwa ahantu Imana irabira karagatoro basigaza abantu bakera muje mu byumva rero we uri nk'agatobora Imana irabira yego ndijisho ry'Imana kuri nose ndagukengurukiye cyane rero yabivuze yuko aje kugira ngo tuganire ku bijanye n'ivy'Imana sanzwe mubimenyereye yuko kuri Salocom TV1 tubashikiriza ibiganiro bijanye n'ubuzima ru Kristo uyu munsi rero hari iyindi message tubazaniye ishobora kugira ico bafashije
tudatevye turagiye kuganira ku bijanye na teme ivuga kuvuka ubugira kabiri. Kuvuka ubugira kabiri, wewe ushobora kuba ufise uko ubizi uko uvyumva, ariko tugiye kumenya vyinshi ku bijanye n'iyo teme. Kuvuka ubugira kabiri ngo biratandukanye no kubatizwa mu mazi menshi. Sino bivuga cyane jewe turafise umutumira Imana yaturungikiye uyu munsi, reka yinjire mu idonido atubwire ubwa mbere na mbere impamvu wahisemwo ko twoganira kuri iyo teme, cyane utubwire impamvu, kuko Imana kumbure mwaraganiriye nayo irakurungikana ico ushobora kugaburira intama zayo abadukurikirana. Yego. Yaraguhishuriye impamvu ushobora kuzana iyo teme. Urashobora kutubwira ni kubera iki kuvuka ubugira kabiri arico wumvise yuko dushobora gusangiza abadukurikirana? Yego, ndari kubashimira cyane kandi kwa kanya mu mpaye. Impamvu ya mbere yatumye niyumvira ko twokwiga kuri kino kintu bita ukuvuka ubugira kabiri, nuko abakristo mvuze abakristo, iyi message ngomba kuvuga si y'abakristo, mvuze abakristo ni muri rusangi. Sinje kuvuga ngo abaporoti, sinje kuvuga ngo abaki, nje kuvuga kuri message y'abana b'Imana. Umwana w'Imana arakwiye kumenya kuvuka ubugira kabiri cyarico, kuko ari gihe twitiranye ibintu mu buzima bwo tubamwo rukristo, bigatuma tubaho ubuzima tutadukwiye kubaho, kandi ari ubuzima Imana yaduteguriye kubaho, kandi ari ubuzima udashobora kubaho utaravuka ubugira kabiri. Kuko nk'icyo kuvuze ati hari abantu bazi ko umuntu ahejeje kubatizwa abe babihejeje kurangira, nkuko twavyigishije, nkuko twahoze tuvyumva kuva kera mu buto bwacu. Ndetse mvuga ni ifo ko abantu bamenya ko iyo ubatijwe abantu tukwiye birata icyo bita umugenzo w'idini, batukwiye umugenzo w'idini birate ikindi kintu kiri hejuru yo kubita umugenzo, kuko umugenzo ashaka kuwuzi mu gihe udafise igituma, udafise ishurirwa kuri uwo mugenzo ukora, ubaho mu buzima ata impact biza kugira, ata result biza kuzana mu buzima bwawe. Kuba warabatizwe ukabutari kurabaho ubuzima bw'ababatizwe utari kurabaho, bisubira ngo hari ishurirwa udafise, hari ubumenyi udafise mu iryo kuba uko kwatiswa kwawe. Ariko iyo umaze kubimenya bituma ubaho ubwo buzima bw'ababatizwe. Rero abantu birivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Bibiliya cyo ikavuga ngo ubwoko bwanze buriko burarandurwa n'ubwoko bw'Imana, kandi n'abantu b'Imana mugabo ariko barapfa kubera kutamenya. Hama kivuga ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegenza. Bisubira ngo ari umugozi kanaka ushobora kubamo kubera utaramenya ukuri. Uko kuri rero hari ukuri usanzwe uzi, mugari n'ukundi kuri kunyegeze, aho mwe mu Imana azaguhisurira ikirenge cyo waruzi, bigatuma ubandanya ubuzima. Kuko umunsi ku munsi twakeneye kumenya ko wegera Imana ni kutuma nanje nayifise ko ndabizi, ariko plus negereye Imana nkaganizwa n'Imana niyo amaheri no hisurirwa tugiye gusangira muri kino kibanza. Iki kintu ni gisanzwe, uvuga ko ari ikintu kidasanzwe, kuko ngerageje kumva uri kurinjira muri no teme usanze nciye mbona ikintu kitubona kigaragara mu buzima bw'abakristo batandukanye, mu buzima bw'abana batandukanye, bw'abana b'Imana batandukanye. Turabona yuko umuntu arashobora kwakira Umwami Yesu Kristo, akakora uwo mugenzo wo kubatizwa mu mazi menshi, mugabo ugatangazwa no kubona yuko atigeze ahinduka, ubuzima bwe bwagumye ari bwabundi. Rero ngira ngo birafatanye n'ico ariko ratubwira yuko umaze kubatizwa mu mazi menshi ari igikorwa kibandanye, kigenda gihindura umuntu. Ego urashobora kubitubwira rero ukinjira mu mitsi, ukinjira mu mitsi. Nashobora kuvuga kwisunga ijambo ry'Imana, kuko iyo tutisunze ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, ibyo tubwira abadukurikirana byose womenga n'ububeshi, womenga n'amajambo yacu. Ego tutatebeje, reka tuyisunge ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana birivuga ngo ni itara rimurikira ibirenge vyacu. Iyo kintu cyo kiri kure y'ijambo ry'Imana, ico kintu ni kinyoma, ariko ijambo ry'Imana n'ukuri, kandi niryo cyashizeho n'ibiriho byose, niryo ryaremye byose, natwe turi nyishu y'ijambo ry'Imana. Rero tugomba kuzingurura igitabo Bibiliya, ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice 3. Niyo ngiye kwifashisha cyane iki kintu abantu nico bafatira ko bagomba kuvuga ibintu byo kuvuga ubugira kabiri, kubatizwa. Nico cigwa gikomeye cyane. Tugiye kuraba umugabo yitwa Nikodemu. Nikodemu no tugiye kuraba umugabo yabayeho nibwo ko rufatiro dufatirako kugatuma cyo kuvuga ubugira kabiri. Tugomba gusangira amabanga anyegejeho indani, kuko hari cyo bita, iyo twiko dusoma ijambo ry'Imana, cyo bita ijambo ririyo, hariho icyo bita inyuguti zanditswe, nico bita rema. Iyo usomye inyuguti gusa nturonkemwo rema, ni nkuko usoma histoire y'ibindi bintu byose. Turakeneye kumenya iki Imana kiraganiriza umuntu muri iyo passage.
hama uko urushaho kugumushaka amaso ni urushaho kuriza uno munsi uku ejo ukazorimenya ukundi bivaye namwe mu Imana ko yamafise bishashe igihe cyose. Igihe cyose dusoma Bibiliya dukeneye kurabamwo rema, icyo bita ijambo rihindura ubuzima bw'umuntu. Icyo bita logos nayo ni inyuguti. Umuntu ashaka yuzuye inyuguti akuzura amajambo yanditse muri Bibiliya akaba azi Bibiliya yose ku mutwe ariko ubuzima bwe budahinduka. Kuba atari cyo bita ijambo rirema, icyo bita rema, ijambo riza guhindura ubuzima bw'umuntu. Nibyo bita rema. Rero twagoye gusangira iryo jambo ry'Imana. Urashaka kuba urizi cyane wararisomye kandi ariko ngomba mpemu w'Imana aduhishuje ibanga rinyegeje ryo kuvuka ubugira kabiri. Urashaka kudusomera here ku murongo wa mbere tuza kunyarutsa. Ego turasoma muri Yohana 3 ku murongo wa mbere dushitse ku murongo wa 10. Turahera ku murongo wa mbere dushitse ku murongo wa 10 aravuga ngo hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemo yari umukuru mu Bayuda waza kuriwe mwijoro. Imana isimwe cyane tugende bukebukiye bere kuko ndagomba ko dutana natuguma tuguma nyene twazozubibana nyanyuma naco twibuke tubanze usunye mu mutima ko usonye mu mutwe gwako uyu muntu yari umukuru w'Abayuda ubwoko bw'Imana Abisirayeli akubanza ugafate ku mutwe kuko ikintu zo kuvuga ikomeye cyane ko umuntu ashaka kuvuga ubutumwa akavuga ibintu byose agahishura ibintu byose akakora imigenzo yose mu idini ariko ataravuka ubugira kabiri. Nivyo byabaye kuri Nikodemo. Birivuga ngo aza kuriwe mwijoro. Yaje kuriwe mwijoro kubera iki? Kibanza kwiza kweke yaje kuri Yesu mwijoro. Nuko igihe Yesu yasanze hariho cyo bita abafarisayo n'abasadukayo n'abandi bari bahari bituma iyo bantu bagiye gukurikira Yesu ko Yesu yazavuga ukuri kunyegeza abafarisayo batari bazi acaza kukuvuga aje kukuvuga baca bamugwanya niyo umuntu agiye kusenga iwe kumwumviriza baca bamuhagarika nkuko nubo shaka umuntu aza kuzakaza mu bakizo baca bamwikana mu muryango wabo nubu biracabana bugingo nubu ni mwe mu y'igifarisayo kandi Imana iturinde mu bakristo. Imana Yesu ni yari umukizwa ni Yesu ni umukatolika Yesu yari yaje guhindura ubwoko bw'Imana. Yesu si umukatolika ntiyari mu mizima ntiyari ikintu na kimwe ntiyari ni amazina yose tuvuga. Yesu yari umunyedini kuri uwo umaze ikingo Yesu yasenga nawe uvuga. Rero niyo mpamvu yaje mu ijuru kunde uyu nawe yari umukuru wabo yagiriwe ubuntu n'Imana nkuko natwe Imana yatugirira ubuntu tukatanga twage kumenya ubundi bumenyi tutari tuzi aravye kubwo ukuburimbura amajambo hari gihe mu Imana kugenderera acaza kuri mu ijuru amubwira ati ndiko ndakura Yesu ndiko ndakura uruva ku Mana. Ariko none ndakubaza ushatse kuvuga yuko Nikodemo turumvise ko yari umukuru turumvise ko yari umuntu yigisha abantu ego tuvuge ko rero atarazi kubijanye no kuvuga kugira iby'amajambo y'Imana yarabizi ntiyarabizi gusa no kuvyigisha yari yarabitoranije ubwo yari umukuru muri bo Imana yaramutoranije ariko hari ibanga atarazi. Yesu ari ibintu bisije abafarisayo bazi ko bazi hari gihe bagwanya Imana bazi ko bagwanira Imana niko abafarisayo bameze bagwanya Imana bazi ko bagwanirira Imana nuko abafarisayo bameze imwe mu gifarisayo niko imeze ubu ufise ibintu kanaka bafashe muri Bibiliya hambwa cwago kubihagararako nkuko umengo vyama bimeze uko Imana nihinduka ariko irahindura ibintu sinzi ko binahura neza hama rero abafarisayo bagwanya Imana bazi ngo bariko bagwanira Imana kubera kutamenya natwe ari ibintu dukora kubera kutamenya natwe tukagwanya Imana kubera kutamenya. Imana idufashe cyane. Rero cyaza mu ijoro ubwe kunde ikugi yaza habona abantu bakabona abandi bose yararongoye baca bakurikira ati n'umukuru wacu yakurikiye natwe turakurikiye yaciyaza muri mu ijoro rero tusinze gato yaro ivyo namaze kubivuga yaciyaza kuri we mu ijoro avuga ati uruva ku Mana ati ndakuravye ibimenyetso ukora raba ko ku murongo wa 3 tusebe ku murongo wa 3 tubwaye ko tunyarutse. Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire iyo umuntu atavyaho ubwa kabiri nashobora kubona ubwami bw'Imana. Arabwira ati nukuri ndakubwire iyo umuntu atavyaho ubwa kabiri ngomba rakubwire ikintu giteye ubwoba abantu badatahura. Ivuka ry'ubwa mbere twaravutse sivyo none twaravuze ivuka bwa mbere kuko nibavuze ivuka ry'ubugira kabiri hari ivuka ry'ubwa mbere tufise tuvuka aho tuvyagwa n'inyama n'amaraso sivyo none aho tuvyagwa n'abavyeyi bacu mugabo Imana muri ivyo kuvyagwa n'abavyeyi bacu yarabonyemo agasorobo cita agasembwa canke ikintu kanaka cotuma ikiza nico bita ivuka bugira kabiri. Nikodemo yafise kwaje kutamenya Yesu ntiyafise kimaze tutamenya Imana yarayize ariko ntiyari bwavuka bugira kabiri. Iyo Yesu tumugiyeko wowe Nikodemo kigenda kumuraba ntiyarafise ivyo vyiyumviro. Iyo tugiye kuri Yesu tugenda dufise ivyiyumviro vy'iwacu ariko Yesu atubwira indi ivyo bishasha kuko Yesu atatubonera kure byose. Imana idufashe cyane. Rero yaciye amubwira ati niwe ndakuravye Nikodemo si afere kutanzi kuko wavuze ko mva ku Mana ntunjija nkuko abandi banjija ariko ura mugabo ikibazo ufise nawe nturavuka ubugira kabiri. Bavyumva hepfo soma mumvirizwe na cyamubaza Nikodemo yaratangaye
Nikodemu aramubaza ati umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka tubandanye Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwira iyo umuntu atavyawe n'amazi na mwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nukuri ndakubwira iyo umuntu atavyawe n'amazi na mwemu, abantu bese baravyawe n'amazi nibigaragara ariko ni baravyagwa n'impwemu. Hama Imana ivuka rigira kabiri gerekanye n'ibintu vy'imwemu. Imana n'imwemu ivyara impwemu nyene. Niyo mpamvu igihe wavuka ubugira kabiri wovutse ubugira kabiri ubwo musoko warusa si aferi ibintu kanaka bigaragara ni aferi ibintu kanaka bitagaragara. Aho n'abanyegezi banga kuvyagwa na mwemu. Abantu bese baravyawe n'amazi baragiye mu mazi meke yatanke menshi ariko impwemu zabo ntiziravyagwa. Niyo banganaje kugira rero kandi impwemu yawe itaravyagwa ubugira kabiri ntushobora kubona ubwami bw'Imana. Mbega ubwami bw'Imana nabwo ni iki? Cyuze cyo kibazo ashaka kubaza ati ubwami bw'Imana mbega ni iki? Ubwami bw'Imana si ubwami bwo mu ijuru si nkuko babivuga. Ubwami bw'Imana bwaramaze kuza kuko umwami twaramwakiriye. Iyo wakiriye umwami mwakirana n'ubwami bwiwe Imana difaye cyane. Amen. Ngo mweke cyo ubwami bw'Imana cyarico ucuraba kombye dofa umuntu ataravuka ubwira kabiri adusha ko n'ibyo bintu kanaka byo mu bwami bw'Imana. Definition biriya atari definition y'ubwami bw'Imana. Uravyumva? Definition y'ubwami bw'Imana soma Abaroma 14:17. Dusome mu izina rya Yesu. Tunyarukije ndabona imiti kiragenda. 14:17. 14:17. Ba definition y'ubwami bw'Imana cyarico. Bavuga ngo haratubwira ngo kuko ubwami bw'Imana atari kurya no kunywa vyumve ariko n'ukugororoka n'amahoro n'umunezero byo muri mpemu yera. Wumvise definition yo kuvuga bavuga bati kuko ubwami bw'Imana sukurya sukunwa abanyamubiri babona yuko umuntu bwira b'umwami ariko bafise ibikwegana abafise inzahabo. Niyo mpamvu na Yesu Pilato yabajije Yesu ati uri umwami nyene amuravye kamambiri yambaye n'ikanzu yimi yambaye yavuga ati uri umwami ndi umwami nyene nkuko bivuze kuko ubwami bw'iwacu subwa nuko ivyo tubironka abantu nitujeje kubigaragara. Ubwami bw'Imana niki? Sukurya sukunwa sukwambara vyiza sukugira amazu meza sukugira ico bita ubwami bw'Imana n'ukugoroka. Ico ni cyambere ikintu cyambere cyo ubwami bw'Imana definition y'ubwami bw'Imana ukugororoka amahoro kigira kabiri umunezero vyo muri mpemu yera. Uravyumva? Niyo mpamvu uzosanga abantu bafite ibyo bintu byose bakabura amahoro bakabura umunezero bakabura no kugororoka kandi kwereki utavutse ubugira kabiri mwe byakwe n'Imana ntushobora kubona ubwo bwami bw'Imana. Definition y'ubwami bw'Imana ntushobora kubona amahoro ntushobora kubona umunezero ntushobora kubona kugororoka n'ibikunda iyo umuntu atavutse kuko icyo kivutse muri twebwe nicyo gituma turonka umunezero tukaronka amahoro tukaronka no kugororoka. Icyo kintu cyavutse muri twebwe kivuka mu buryo bw'impemu sikazo cy'amazi menshi sikazo cy'amazi make sikazo cy'imigezo batugiriye mu idini ni kibazo cy'ikintu cyavutse muri twebwe aco ngiye kukugira. Yego ndiko kora nawo ndiko ndagutahura n'abandi ko dutahura kandi kugira numva nipfuza kumenya ni gute dushobora kubona umuntu tukavuga tuti uyu muntu yaravutse ubugira kabiri koko yaravutse ubugira kabiri ngo murakweka ibimuranga rero kubera iki tufise twavukiye tufise ko tumeze kuko nuza kuvuka ubugira kabiri utasanzwe waravutse kandi waravutse ariko hari ivyiyumviro bitambere ubufisi hari ubwenge ubufisi hari bigomba ubufisi. Ivyo rero bibera mu bitu tabita umushaka kuko umuntu agizwe n'ibutatu nkuko Imana ari mu butatu nayo Imana agizwe n'ubutatu nawe agizwe n'umubiri n'impwemu n'umushaha. Ivyo bintu rero ngomba kubwira umusani ukomeye cyane impwemu zakoreye umushaha umeze neza. Rero ngomba kubwira ibintu bivuka mu muntu yavutse ubugira kabiri muganda gusubiriremo kandi nta kintu ushaka kuvuka na kimwe atakintu cyapfuye. Hari ibyo tuba twavukanye twavukanye ubwa mbere banza bigapfa tuba twakira ubundi ibindi bivuka bishatse hama bimaze kuvuka nawe bica biregwa bica bigaruka bigakura kuko niyo bivutse nibikure tubafise ibyavutse muga bitigeze biregwa ngo bikure bigatuma ubuzima bw'Imana butagaragara mu bana b'Imana. Uko nawe ikintu cyambere kivuka mu muntu nico bita ubwenge bushasha butandukanye n'ubwenge yarafise. Akarorero wewe wavutse ukiri muto ya Berize ukuvuka kuri mutoya bakubwire ko ugomba kwakira ikintu bakiguha nkuko ndaguhaye ino fana ndayiguhaye urayibonye ubu n'ubwenge usanzwe uzi ni information ufise ariko tugiye kuvuka iyo havutse ubundi bwenge bushasha umunsi wa kera Yesu uravyibuka ni wamwakiriye no kintu kinini gisumba ifana ni watsakiriye mu buryo ndaguhaye ko oya numva ko ari ubundi bwenge buza muri bukavuka bundi butandukanye n'ubwa bwenge bundi warusanganye. Mama papa
ababanyi societe igihugu isi yatwigise yuko turonka ikintu tukigize nk'uko kiri physique kandi kiboneka ariko Yesu waramwakiriye ukimara kumwakira waramutse amahoro muri wewe ufite igoretse muri wewe ukimara kumwakira nubundi bwo kwakira ibindi bintu kanashasha mu buryo kanaka bw'ubumana nubundi bwenge buvuka muri wewe butagera ubwenge warusanganye siko biratahurana itsambere kivuka n'ubwenge busasa bwo kwakira ivyimwe mu kuba vyawe imwe mu bifise kapacyo kwakira ibyo bintu karaga vyimwe kuko yaravutse muri ako karere ni mwemi vuka uranyumva ubwenge bundi buvuka muri yo n'ugutahura kundi butandukanye nubwo warufise kubera ibyo uvuka bwa mbere bafise kene bitwigiza ni ibintu bihinduka iyo ufise ubwo bwenge uramenye ngo ari bwenge bwavutse kuko naza kubana ikigirike gabiri havuka ivyumviro bishasa uko wari wiyumvira ubwa mbere siko usura kwiyumvira kandi niyo umuntu ariko arakumviriza arumva kuvuga ivyiyumviro kuko umuntu uko yiyumvira ni kwabaho hazi ibindi vyumviro vy'Imana muri wewe bikwemeza ko wavyawe n'Imana kandi ubona papa we na mama we ngaho ukumva ko wavyawe n'Imana ni umwana w'Imana ukemezwa muri we namwe mu w'Imana ko wavyawe n'Imana hama da kandi uje guhinduza karanga muntu muri hariya mugabo ari yandikana kuvuga ati je ngaha naho bimeze uko naravyawe n'Imana kandi Imana niyompeba ugira ibindi vyizigiro bishasa muri wewe nawe imeze uko Imana ubwo twavukiyemo hari ibindi bintu kanaka hari n'ama principe abugenga naho ibintu byo bimeze uko niyo mpamvu ubona umunyezamu ashobora kuba umuntu akomeye cyane niyo mpamvu ubona umukozi wo mu nzu atika premier ministre nivyo by'ubwami bw'Imana niyo mpamvu ubona umuntu nk'umuja nka Esther ashobora kujika umwamikazi ivyo mwisi nishobora kuvyumva ntibishobora kubita mu bwenge bw'isi nibindi vyumve biza bishasa kuko ahantu hambere cyane duterera mu vyumviro vyacu twakira ivyumviro vya Kristo muri twebwe uyo mwe muri ifise capacité yo kugira yo kuvyakira havuka ibindi vyumviro bishasha muri twebwe kigira gatatu kivuka nico bita emotion ibigumbagumba bishasha kera wakunda umuziki wakunda indirimbo zisi wumva ibigumbagumba vyo bigusungira gukunda gospel ayo n'amasinya azokwereka ati akayerema naravutse ubwira kabiri nimba ugikunda indirimbo aho ukunda kiri mwisi nturavuka ubwira kabiri ibigumbagumba ntibiravuka sinjije urubanza namubwire bikore ndaguhanura nimba wumva ugikunda akazi kumwe ugakunda kera nturavuka ubwira hari ikintu kitaravuka muri wewe ukumva woja muri boîte ukumva woja gutamba impemu yawe ariko ntiravuka ibigumbagumba ntibiravuka bishasha muri wewe byo gukunda ahubwo iziya ngo vuwashira muri boîte uzishira urije amaveye wiyiriza usenga urarasenga bakarinda buce kujya batamba muziki burinda buce kubera iki hari ahantu kana ko bavuki ariko ikintu cyavutse hama impemu imaze kuvuka ikiganza umubiri nubukiganzwa n'ama principe yo ngaha ushiganzwa n'ama principe y'ubwami urikora na uraberize uravyumva kandi ibintu bidasanzwe ibintu bikomeye bishobora gufasha umwe n'ukora dukurikirana hata tuvuka icyo bita ubwenge bushasha ivyumviro bishasha nibigumbagumba bishasha tufise abantu bumvise akaririmbo bumvise nka Israel mbonye akaririmbo batahezagirwa bumvise abaririmbyi bisi bagaca hezagirwa uracafise akabazo rondera kuvuka ubwira kabiri naho ora bagiye mu mazi mesi bakoreje mu mazi cyabaga mu koza kesi ivyo naco bivuze nuko hagera igintu gihinduka kandi iyo umugira umuntu we yibona arumva muri ko yahindutse ko yavutse ubwira kabiri cyangwa ataravuka mu gihe yumva ivya kera yarabizinutswe ni wamwe mubona no muvuno yagukunda koje kabakabakunda ndakigendayo kuva no kibikunda hari ikintu cyavutse muri wewe gisasa kigutuma kikubwira ava ngo nicyangira cyo mu cyamwema kingera kwimbuza kinjo kinegeka cyo kinganza kinuma ntaza kandi naho ndahaje gutu umuntu umusumwe ushobora kubona yahindutse gusangana nta kimwe inzoga kandi yarazikunda cyane yama mu kabari ugasanga bari umusambanya ugaca bihugo umunsi umwe nyene ni kintu kiba kitegekeba muri kivuka hama ikibazo abantu bagira kiravuka gaca kireka kuregwa iyo kivutse nikiregwe shetani azakakiba kuko n'umusuma niyo mpamvu abantu babobirije kugira kwigishwa ijambo ry'Imana kugaburirwa kwibigwa amabanga y'ubwami bavukiyemo niyo mpamvu abantu tubomije no wobatije genda wigi soma Bibiliya imfungurwa zimwe mu n'ijambo ry'Imana amasengesho ubwenge wiga bundi wakira bigatuma uhinduka ubuzima bwawe kuko birababaje berize kubona dusa nawe itwa ngo ntaravuga ubwira kabiri twasanga twimvira cyo kimwe iyo hateye ikintu mu gihugu tugira ubwoba twese hino duhungabana twese atamuntu yoremetse abantu ati more hari Imana mu ijuru uranyumva be ahantu umuntu yavutse ubwira kabiri ntushobora kumwe naba muri situation naba amazi yasurirane avuga ati hayi Imana acama inzira mu mazi ayo ibyo bintu abyumva muri we akumva araremye akajyama avuga ati abarozi ngara abazi bese ati mugabo ati je ndazigama abamarika ni bese cyane ngaha
ubwo bwenge bwo kwemera ntababona mugabo arabumva arabizera kwizera kwe kandi baza kugera cyo kuryamana bazo bakakuroga bakakugira nabi izo mwe muzikagira nabi je mugani zingi katuryamanye mu nzima kubera iki ivyiyumviro byanje bimatanya n'ahandi hantu kanaka bibiri irambira ngo twapfanye na Kristo tuzukana nawe umva hari ibintu baza gupfa hama twapfanye nawe tuzukana nawe hari ibintu bizuka muri twe bivuka bindi bishasha hari ibyapfuye mugabo kamere nimba papa atizera je ndizera niba matizera je ndizera kuko kamere yabo ndayifise muri je niba barambyaye bisoko manza bigapfa ivyo hama nkakira ibindi nisoko ndabakunda kubera ndabakunda be kurenge ko naye kubakunda igihe naravuka kugira kabiri kubera buzuma buni nakira hari ndishobora igindi nakira muri jewe niko muranyu rero nuko ibintu bimeze iyo uvutse ubwira kabiri ubipimira mu vyumviro vyawe mu bwenge ufise no mu bigumbagumba vyawe ututuntu tutubatse nabo abantu badufata ko nyene bisubiremo ubwenge ufise ko tanga n'ubwenge wakoresha kera nimba kandi wakora amanyanga uvote Imana ndacha kumeza nagize amanyanga ko n'ubwenge busha mugisi kweka ngo utagize amanyanga ushobora gutera imbere utabigize ukuntu nko abandi babigira cyo gutera imbere mugabo ati umugisha w'Imana ndaziyuva utekanye utega urumva ko ubwenge bundi bushasha bundi wakira bundi waba ukora mu bundi bwenge ivyumviro bishasha ukumva uvyumvira ukiyumvira uti aje bikintu gikomeye cyane sico nigorera jewe nico nkorera abandi je sivyo bishasha gabe ikintu Imana yandika mwijuru kamwe Imana ikintu yandika mwijuru simuzo niguriye nimuzo naguriye uwundi numva atari ibindi bishasha bivuka muri wewe ivyo bitaravuka nabo bakubatije muri Yorodani cyangwa abandi hehe hose nabo bagiye muri Isirayeli bakubatiza yababatije Yesu hose ntacyo byo babiko byahinduka ubuzima bwawe icyo nakwe kuko Imana n'amahoro umunezero kugororoka uzonda kugoroka byange ugerageze kugoroka byange urondera amahoro uyabure kandi ufise ibintu byo kurya ufise byose byandi bariko barasengira mugu yabure tufise abantu babura amahoro kandi bafise inzu byose bafise nuko bataravuka ubugira kabiri hari ikintu cyo kuvuka ndani muri bo kindi gisasa muri bo gituma bumva ko bavutse ubugira kabiri amahoro umunezero kugoroka byo muri mpemu yera muriko muravyumva ivyo cyo bituma rero ubuzima bw'umwana w'umuntu buhinduka unamuravye nuko murava kavuta umuntu afise ivyizigiro biri mu rwanda cika intege n'ibiki biri mu uko bigumemeza ko atacika intege n'ibiki hari yindi hisurwa yakiriye nuko kuvuka kwiwe hama ikintu imbwa ivyara imbwa be warubizi hama kayabo kakavyara kayabo akashaka gutsisaza abantu bamwe bamwe hama Imana nayo ivyara uko imeze nayo nyene yaturemye imishusho ya duse nayo dufise capacité ziri muri twebwe ubwo bigwana bikiri mu ijuru ubwo bigwana muri twebwe ngoma nangitse ku ijambo kubera nabone ibintu tumenga yaheze hari ijambo ngoma mperezeko ijambo riri muri Luka ubwo bigwana mu rondere mu ijuru Luka 17 ku murongo wa 21 na 22 aho Yesu acyamaze ubwo bigwana no buriye ngo buzozajyari abantu bagumye baranyamubiri n'abagenda na Yesu ngo n'ubwo babaza ubwo bigwana turinde bwo kuja mu ijuru ubwo bigwana bwaramaze kuza abere buri ngaha muri twebwe Luka kangahe 17 Luka 17 21 na 22 kora kuri 20 bazi kugira batahure neza turasoma mu izina rya Yesu amen abafarisayo bamubajije ubwami bw'Imana kujura abafarisayo arabishura ati ubwami bw'Imana ntibuzoza bwerekanwa yego kandi ntibazovuga batehe ngubu canke bati nguburiya yego kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe ubwami bw'Imana burega ben Yesu sura tutabivuze ubwami bw'Imana bugendera muri mwebwe ayo mahoro ukugoroka bwaramaze kutwarakira umwami tumwakirana n'ivyiwe byose dukeneye ko tugira ubumenyi ko tubidevelopa muri twebwe bigakora muri twebwe nta kintu hari ndibanga niyo bita kuvuka ubugira kabiri nibindi bivuka bishasha muri wewe bitandukanye n'ivyo wari ufise nimba uvuka imeze ko wari umeze rondera kuvuka ubugira kabiri saba Imana ntumene nka Nikodemo yari umwigisha tubona biri mugira ngo wewe uri umwigisha wabisera ariko nutabura nk'ivyo ibyo mu mazi yaciye abireka avuga ati iyi nkemu yawe iratsari mu bafarisayo iratsiyumvira ko yahora yumvira iratsakora amanyanga gute umuntu ashobora gukora amanyanga umuntu akakora amanyanga ari umuntu w'Imana Nubwo kintu gato kiravuka muri we hari kitaravuka muri we hari nikitarapfa kandi nta kivuka atagipfuye nibikunda Imana dufashe twese sabaho umugisi na kandi kajambo kanyu mushobora kubwira abari kuradukurikirana ko mwaramutse mugirirwa amahirwe yo gushika hano yego jewe numva no babwira aba Kristo Benedata bave mu idini yego vuze idini ni kuvuga ni imigenzo kanaka ntwirate ko uri iki ntiwirate ko uri mu CRG ntiwirate ko uri mu Panekoti ntiwirate ko uri iki ntiwirate ko ico ki bazumva ugerageze ubeho ijambo ry'Imana baho ijambo ry'Imana
bahi ijambo ry'Imana, bahi kuri kw'ijambo ry'Imana, gerageza hamurondere kumenya, urondere ubumenyi, kuko ikibazo urimo cyose yagaze kutamenya kwawe. Ibintu byose Imana yarabisizeho, yasize de bita amahame de principe, amahame yayo. Nutayamenya nizosoka nutabimenya, nutarondera ubumenyi nizosoka kutabizazo kugira ko ubushobozi. Ariko urakeneye ubumenyi, gira umwete wo kurondera, gira umwete wo kwiga, gira umwete wo kurondera Imana. Abayirondera bose barayibona. Uzobona Imana ihindura ubuzima bwawe. Hari kandi kantu wari wavuze ati umuntu ntiyirate ngo ni pasteur canke niyirate ni pasteur. Waso kuri pasteur ushorera amashingiro mezi ndaba kuravuka kugira kabiri, kuko niba utaravuka kugira kabiri ubwami bw'Imana buri kure yawe. Turafise abapasteur bahungabana, turafise ababishop bahungabana gusumba umukiriso. Mukiriso gafite ukagira ukwizera, mugo mu pasteur agahungabana agacaca n'intege no mukiriso yagize ukwizera. Hama ikindi naje nababwira abantu gusitora bubaha kandi beza. Nguma mvuga akantu kanyuma cyandangiza. Turi intama z'Imana, turi intama imbere y'abungere, turi intama imbere y'abungere, ariko imbere y'amadubu, imbere y'ubuyabo n'ibindi bintu kanaka ari yimbwa kanaka ducika intare. Pastor wanje yabimbiye uko kuba abapastor ni beza, nimba ari umwungere mwiza, muga turafise abayanga none imbere y'umuyanga cyane nemere byose yambwiye none. Kandi umuyanga habitaruye ashaka kugaburira igitungwa cyane gusumba uko umwungera kigaburira, kubera kize yamwe inyama nyinshi akavuga ngo ati abakisi muhumuka amaso. Umukiri umuyanga ashaka kugaburira igitungwa cyane gusumba intuzenye. Rero mugira ubwenge gusumba umwungere. Kubera iki niho rero abantu bazimirira ugire mwe mu w'Imana, uronde kugira busanira mwe mu w'Imana. Hama mwe mu w'Imana bamugira muri wewe, uzotuma wubaha umurongozi wawe mu buryo bwitwa zokwigisha n'ukuri kundi abandi batazi kaguhishura wewe. Wumve ko Imana muzinanye, wumve ko Imana muri kumwe. Hama uyu igihe umwungere imbere y'umwungere mwiza umukurikira, ariko igihe yabaye akayabuca akabimbwa uzocika intare. Kuko twe turi intama gusa, imbere y'abungere turi intare, ariko tugeze imbere y'ibuyabo n'imbwa. Mvuga ubuyabo ndazi ivyo ndavuga, niko ndavuga imbwa ndazi ivyo ndavuga. Imbwa abanyamwe baratahura icyo bita imbwa icarico, n'ubuyabo barazi arivyo. Tugera ahantu ducika intare. Hama intare nikangwa n'utu dukoko kutwo, haba tuduhunga, utubwata duhunga n'utu tugahunga, hama intare ziguma zivuga ko twaravyawe n'intare. Imana turi n'intare mu muryango wa Yuda, kandi iri muri twebwe, igendera muri twebwe. Umwami Yesu abamugisha. Umva byari biryoshye. Diva ndagukengurukiye cyane. Mwakoze cyane namwe. Umwanya tubanye muto, ubundi ndumva ko ari ugifise byinshi kandi by'ikimazi. Twari kwandanya usangiza abadukurikirana. Yego. Imana iguhezagire cyane. Amen. Kandi nizera yuko n'ikindi gihe tuzobikorako muzotwitaba kugira ngo muze mubandanye mwubaka ubwami bw'Imana, mubandanye mwubaka imitima ya benshi, ego mubandanye mutuma abantu bari mu kutamenya bava mu kutamenya kugira ngo bashobore kuba mukuri nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Ati muzomenya ukuri nako kubaho kwidegembya. Uko kuri ntandi tukumenyera atari mu ijambo ry'Imana. Handi hariho Umukristo iyo adasoma ijambo ry'Imana ni nka wa mwana adakura. Ni nka wa mwana adakura. Kidafunguriwe n'ikikura. Ikidafunguriwe ntigikura, kiragwara kwashi cyangwa kigapfa. None twige rero gusoma ijambo ry'Imana nkuko umutumire wacu atwibiye akabanga agiye bitubwiye umunsi. Dusome ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana tuzohakura ihishurirwa. Ntidusome pro gusoma gusa, ariko dusome kandi turondere guhishurirwa icyo Imana ivugana natwe. Ibyo bizotuma ku munsi tugenda duhinduka. Twumvise yuko umukristo iyo abatijwe ariko ntahinduke abari umugenzo. Ego abakoze umugenzo, bakoze umugenzo nkuko imigenzo ikorwa ngaho, abari umunyedini mu bisanzwe. Ariko turondera guhinduka ku munsi umuntu akagenda arahinduka. Muzohinduka rero mu gihe utimatanije n'Imana ukayigira umugenzi ikagendera kwibira amabanga kuri iki na kiriya. Ndabakengurukiye, nizere yuko kino kiganiro kigiye kubafasha, kigiye kubakura kibashitsa ahandi. Mwibuke rero kuzobandanya musangiza abandi. Ndabashimiye, ndabipfurije umunsi mwiza naho gutaha. Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube.